rya 19 ndamukiza umwaka wa 2023 mu gatondo yitezwe yuko hose mu gihugu cacu ko hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazohakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Ngozi, mu Kayanza, Imuramvya, Imwaro hamwe n'Ibururi. Ibipimo by'ubushuhe vyaho bizabigera kuri degrees Celsius 14. Ku muhingamo naho hitezwe yuko ahatari hake ko hazogwayo imvura kiretse Imwaro, mu Rutana, mu Ruyigi, Igitega, Imuramvya, Ikaruzi hamwe no mu Cankuzo hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Azoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke. Ibipimo by'ubushuhe vyaho bizabigera kuri degrees Celsius 31. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 rirenge igihe cy'isaha 12:02 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.